kaze mwage musi mudukwikana kuri channel yacu Jinendi. Aha turi ahantu basanzwe bakora amakara. Pana amakara musanzwe menya amakara yo mu biti ni ubundi buhinga butandukanye katuza kubira bakumbure kuva ku ntangusho ku mperezo ingena amakara kumbura asanzwe akora ndetse n'imbabura ushobora kuyashira ko bikagenda neza banakwereka n'uburyo bwiza bingene ushobora gukoresha amakara so kumara natwe rero kumbure kugira ngo dushobore kujana na tumwe n'urugendo matwige byinshi muri kandi biganiro cacu nyene ubuzima bwanje cyangwa ubuzima bwiwawe twese matwumeze kwigishanya gumana natwe rero yes tumeze neza yego turashima ndabona ko batangure kwanza uri kuracana imbabura ni kuri aya makara nyene yego na makara nyene niko kuntu tuyafatisha uradukoresha gati kandi basanzwe bacanisha yego urabona nyene ko karaka dukoresha dushaka ingene yaka kuko nibaze ko aratandukanye n'ayandi yego bwabo gusa gufatisha nico kimwe n'ayandi nyene najye nayo nyene y'igiti bayafatisha uku nyene kandi navyo nyene nibi navyo nyene birafatisha no gusa hari umuyaga nasi umuyaga ushuka umuhuha ariko ndi nkajya ndandi mu nzu hajya tamuyaga uhari nkoresha igipapu igikarata bambe ubuno bumwanyo buno ntoramwe aro ndiko ndafatisha yego okay itangwe n'amazina yawe mwitwa bande jewe amazina nimvuye kure Silver yego sibuvuka he aho mvuka ntara y'amavukiro ari mu Kayanza kabo gusa ubu urabona mba hano Bujumbura aha mu Kamenge hanye ntuye nkorera yes dutagaye kwa n'urugendo rwawe ko kumva kugira ngo ugere hano onye nuko ari urugendo runini nya wagize ara marosheshe menshi wagize ari bishi wize kugira ngo kumbura ushobore kubugeza hano onye ushobora kuproducer amakara nkaya anye aho kandi Silver yamanutse igihe ari kwanza mu gisagara cya Bujumbura uza bwatanguye gute bugishike mu gisagara je Bujumbura nje kwiga muri kaminuza abarazi yuko keshi na keshi iyo umuntu amaze amashuri ubu byakazi kahita bitihuye barashe nguma indi Bujumbura ndatangwa ndakora ibintu nyine bitandukanye n'amakara nayacuje amakara y'igiti asanzwe yego waraje kaminuza yego kahanye bo nacuza amakara namaze kaminuza mbere wanashaka mbere sinize na makia ndafite maîtrise yego ndayimaze muri 2020 ntambara maîtrise yego ariko kandi ucuja gukora akazi ko kudandaza amakara uvuye muri universite yego ivyo bimeze gute kwanza tangana nico kintu bimeze gute kuba uri umuntu yize universite ugacana maîtrise mugabo kisanga uri mu makara jewe hakurakuru nakunda kuvuriza bijya bintu ajya makuru bijya bintu batubwira mukuru w'igihugu abatwari batubwira yuko ubu ari kwiga umuntu yihangira imirimo atamuntu azera akazi ka leta umwanya wose nuko nyine kari mu buzima bashana ubumengo ndavyaprise nkaraba yuko bishoboka nanje shinabitagura mu bwo buryo nyene yego guheza amashuri ukacosenga kandi uri ku udanaza amakara n'ingingo abajone benshi igora gufata ashabira bagora nyene biragora gufata bavuga ati no harya akazi ntokora cyo gutumye umva ko ntacu uko biri kose reka nje gushira hajya tagetora ufise yari yi ja kurakura burya icyacumya ntangura kuza nkora ibintu mwene ibi byo cuza amakara ndafise muri principe muzaba bwanje kinone yo kwita nk'inshingano cyangwa principe sangwa ikintu nkunda kuvuga kirazira gusega abona yuko asebwa kwaho nkire yawe impingange mfungurira ariko usanga mengo nagasuzuguro kusumya ko utuma ukora ivyiwawe kandi yekeshi byajya umuremyi ahezagira umuntu mu byakora nyene yego ndabona nahereye kutanvuga nti reka ntangwe nanje nkore bito ati burya usanga bugisha banjuri mwibi nyene igihe cyose umuntu aburi ntambamye iyo atanguye ikintu yego nk'umunyeshuri ahejeje university ntambamye wagiye urahura nazo uri kwadanza amakara n'izi abona ya mbere ndahuye nayo bona keshantu twarize usanga niyo karavye uca yo nandiko nacuza nk'amakara nk'abantu bakunda kuza abakiriya bakambira bati oya ngo makara ari hehe ko babitangura bamakara bajye cuza yuko ndabaha amakara nyimba no nabesha no mu kibano ngahara ababizi bashobora kuza bakambira ati makara ari hehe bakanka yuko makara nije bakanka ko babona nyene ntacafuye cyane ngenusa ko bona bambira nabajya hepfo naza nakaravye kabo nyine hakora amakara ujye hajya amakara bango nahasukuagira ivano ko bawifata ko wana nkubona nambaye kino gisarubeje nk'iki bugenda gikuye nkaha ubona usanga atamushafu mfise none raza nyine bakavuga uti makara ari hehe babonye namba dukanda mbiri kandi akora n'amakara nyine urabura yasa mu ntoki yego mugabo gusaba ntibavyemera banyo ku maguru ariko usanga bananze duhura rimwe kwibarabara mu misi mikuru nambaye neza none ntibamenye yuko ari jewe wa undi makara akashabona umengo ni mu boss ahubwo ariko arakoresha oro je ndiko ndaje je ubwanje yego ni ryari wagiye kuyumvira icyumviro cyo gutunganya aya makara aya kabere hari muri 2020 na 2020
na kabiri imyaka 2 ubona ko kuri isi sambe niyirenga burya rero hagize igihe haba karansi y'amakara cyane gose burya ibintu tuvuga ngo by'ibitoro ngo byarakenye sivyo no munsi burya umuntu aravye neza gahera kuva muri 2020 kuduga n'inyuma yaho burya hakora kwena ibitoro burya hagize igihe ndangura umufuko w'amakara ibihumbi 18000 umufuko ugoreranye bitango ni bimanyu ngo ni bice bahagira igihe uja kuri 22000 bagiye kwatira 1000 iyongereyeko no muri 2020 mu mpera bo hagati na hagati amakara yagiye araduga hari igihe cy'iki gihe haraburi igitoro aja ku mufuko uwo uja kuri 20000 ukafuka kadizi w'imire aja kuri 20000 mahaja kuri 32000 ico gihe kimwe hazo umuntu ampa commande y'amakara wiyo ingozi ampa amakara nsanga arimwo umucafu mwinshi gose bijya bitamwe na macenga ndabumenye bana ndabona ko nyine amakara bampirasi onda bukine bijojo nani nabyo binzoshida bikoze iki nabyo ngirente umufuko wose ego ronda mvuga nti reka robi ibintu nabyo nige kuye no bikoramwe amakara kone nayi kuri YouTube ndabona yuko hari imicafu ikorwamwe amakara nsanga nabyo nyine bisigaye nabyo by'amakara bibava mwo amakara ajya macenga bijya bivu nashaka macenga mbere macenga ni ibintu binakomakomeye gose abona amakara irafise ubucenga bungana ku busigara cyo n'ibindi bivu bisigara yo amacenga yapfuye bijya bivu hakuru canke ajya macenga yavyo navyo nyine birashoboka rona sheme nja kuri YouTube ndabona yuko navyo ne byovamwo amakara rece ndagaruza amafaranga yanje mugo buryo race ntangwa aho ndakora ivyo bintu nyine bampiratishije nakora amabure nuko ntafise example nayiguha nakora amabure bure ngabona hakibigiye ngoma nyine ngadore ndateba ndameliora urabona ubu nka forme nziza urabona kuna ameza amakara urabona nikara nyine pira urabona ninje iryo pira ari umuntu ayibona nko kuburya cyumva ati gute none bijya bivu umuntu ashobora kubikoramwo amakara ubuhinga mbega bari ubu oya ubuhinga ntabwo biva kwene ntabyo novuga ukumva n'umwuga so shamvuga ngo babigenza kuno twatanga ama formation umuntu akeneye formation turamo ha formation amatukamoca amafaranga nyine akanyafu gato yego yes ku mufuko wa mbere usanzemo amacenga canke ivyo bivu vyinshi umuntu aragira rumoro muri wakavuga ati vraiment aha nyine ndahomvye umunsi wa mbere utangura gukorera amakara bega warungutse vyagenze gute bivanye n'ingene wari wagutse oya mu bisanzwe keshi ikintu kiri mu ntango abana nawe ntubura abasubire yuko urakora je akora nkiyatangura mu ntango hoho ahubwo mbere ikintu cyambere yamfasha kuko ndacana muhiri wanje ubwo shoge amakara nakurisha y'igiti nacanda yandi ncana muhira nacanda yareka kuyacana acana ayo je nyine nihinguriye rero mu kibando baza bakavuga bati ibyo ribiki nawe usigaye ucana abasigurira nabo bakagerageza ushika nawe nyine baza baramenyera buke rero urabona no musi honda bahikaragiza yego yezba ubuhinga n'ubuhinga butangaje kandi baza ko ubuhinga bwiza umuntu wese ashobora kumva agashaka kumenya ati ibintu none bigenda gute antwete imbabure yaje wabona ko nashaka ndabe ingene yaka ko ari cyo kimwe n'ayandi makara n'ube yaruraza nona n'ubeya abona urabona aha rero mu kanya gato aho yaza gusumbya no ngaha aha ni mu ntango kandi babonye neza buryo umwanya nakoresheje mu kwifatisha najya y'igiti no nyine mwanya bakoresha bwayi gusanga iwanje mwanya ari na mutoyi urabona navyo nyine gufatisha ntibinagoye navyo nyine yego yes igatuze kwanza ku kamaro canke itandukaniro d'abord riri hagati y'amakara hamwe n'ajya asanzwe y'igiti yego itandukaniro nini gose d'abord amakara arakomeye gusumya ajya y'igiti urabona ko ari kara urabona udoze urabyumva sisende apfa kumeneka nubwo byo bimeneka gusa bari babitse kubera izuba riba ryayiciye kari kishi aha rero bisigura iki aya rero itandukaniro rihari avec najya y'igiti tumenyereye aramba gose nawe mfati nk'akarorero kindi kintu kibazo cy'intandukaniro ari muwe kuti ndimo nazimbutse urabona nkuba amakara y'igihumbi abantu bose gwatemonyaje bo gushinga intaye yuko amakara y'igihumbi bo guhisha ibarage biragoye nubwo bihisha ntiho bandanya akazi nguteke mugiye ngabo ano ikiro c'igihumbi bateka ibiharage bigasha ugashako imboga zigasha ukaca ugira iki ukacukaranga Sose bigasha birakunda ukacucumba n'ubugari ukacugira iki umuceri ukace ku muceri cyo nagize demonstration ngaha nyene nabiberetse ati maza kuraba reka nkoresha ikiro cyonyene ndabagaburira nabagaburiye ngaha bari ku gihumbi yego byarakunze yego cakera abantu bakwiye kwijukira amakara rero nuko nyene mezo ari ikintu kiriro uva abantu usanga benshi bagihumirije tavyo barabona aze abantu kamere mere abantu ngira akabavutikemwo birafata umwanya yego abantu benshi bariko badukurikirana kare ko babibona mugabo kandi hari umuntu yumvira ati mbega ko ikintu umuntu wese arinze akora
usanga kenshi gifise ingaruka mbega nta ngaruka mbi afise mu kibano canke kumbure ku magara y'umuntu oya nta ngaruka mbi kubera nawe yaravye d'abord nawe uyu muntu umukiriya wawe n'umukiriya n'ubundi umukiriya kandi aramenyereye gose atuye ayagura ikesha amaze kuyagura reka ntaco araca tubera umutemo kumbure ubwo araje kutubwira aya makara hari gihe abantu badandaza yoshobora avuga ati reka nidandarize ariko koko umuguzi nawe araza kutuganiriza ni sawa umeze neza yego usanzwe nawe ugura ano makara amakara mu bisanzwe wayamenye gute vyagenze gute je ayo makara bisanzwe narayamenye twaramenyanye n'uyu dusanze tuzinanye hanyuma nje kumuramutsa sanga ari kara yakora narinda mumenyereye adandaza ajya asanze rero ncasanga ari kara akora amashasha ayo yakoze nayatwaye nyine ngiye nko kuyeseya nkwegeranga gatonya kuyagerageza izuba ntiri muri gukubita gose nayatwaye ngiye kuyagerageza muguru urumva nko yabivuze aya mbere mu bisanzwe ntiyafatwa n'ingoga kandi wasanga adakomeye mugabo na je nagumye ndayakurikirana kuva uko yagiye araryohora n'ubu rero ayadaya cana kubera ko narayamenyereye ubu yarayamereye gose arakomeye afatwa n'ingoga kandi ntavungagurika kandi ari economique niyo mpamvu rero ndayacana n'ubu rero nje kuyagura kuva utanguye kuyagura hariho akarusho bitandukanye n'andi makara cane gose ahubwo abantu nuko batarayamenya nayo handi hoho ntiyoronka nayaha abantu kubera ko aya nk'ubuguza amakara y'igihumbi kwajya y'igiti cyo kagura y'igihumbi kwaya aya usanga ariho wungutse ibintu uyakoresha vyinshi kugeranya na yes birumvikana yuko hari akamaro kanini yenya mu gukoresha ano makara y'igiti nk'akantu hanurira abantu bose badukurikirana kumbure utwijukire ibindi bintu uko no munsi hariho ibintu usanga bigoye amakara uzosanga amakara y'igihumbi adashobora guhisha ibintu byose cyangwa ibihumbi bibiri usanga hoteka mu gatondo hamanga ugira sasa canke ibiharage ngugire n'ibintu cyangwa ukoresha amakara y'ibihumbi bitatu ico hanurira abandi n'iki ico no bahanurira no kwijukira ahubwo ubuhinga bushasha yego nivyo hariho ibibazo biriko biraza ugasanga ibitoro nkuko yabivuze ibitoro birakenye n'amakara ari mu bintu biriko birakena ariko ayatuyijukiye icambere babanze bayamenye bamenye yuko aramakara meza aratuma umuntu aziganya amafaranga kuko akora vyinshi ugeranije nayo ayigihumbi akora vyinshi ugeranije najya y'igiti ikindi naco tuyijukiye tuzoba turiko turatuma n'ibidukikije tubiziga tubibungabunga kuko igihe abantu bose bokwijukira gukoresha ya ayi ugaca usanga urumva vya biti vyahora bitemwa kubera kuja gucana amakara yo gucanisha vyoca bisigara ahubwo dukoresha ahubwo imicafu turiko turasukura ahubwo naho tubaye kuko urumva yahingura mu bintu vy'ibicafu vy'ibisigazo urumva rero abantu jeno batera kamo kuyijukira kabisa karibu kandi kumbe yuga ngo dusoze yego wabona yambabura yuko yambabura yamaze gufata abona furonga hano abona aburize yabona ikintu bita efeju rero abona n'ingufu z'aya makara rero abona yuko ariko arakarege ko amakara nyine asanzwe yego yes uno munsi igiti kiragoye yego kandi uko buca nuko bwira niko igiti kiguma kizimba bigorana gutema ibiti nk'umuntu aturiye amakara mbega mu gihe amakara yokena burundu agesanzwe y'igiti ubuntu uzobandanya bino bintu vyawe yego mu bisanzwe abantu benshi bibaza yuko ano makara akorwamwe ibi bintu vy'ibicenga vy'amakara gusa oya biri muri vyinshi wanashaka mbere biri muri bike muri byinshi wanashaka bati kubera iki ano makara ahingwa mu micafu namakara ava mu imondise amacafu ivyo bintu umuntu atoratora nyene by'imicafu cyabo aya makara rero ava mu bintu ibijya bintu bita ibikunguma by'imise byabishishwa by'imise byabishishwa bakuye ku mise bijya bintu biravanga amakara n'ubu nokwereka n'ubu ndafise amakara y'imise ndafise hariya muri stock kumaze kugerageza amantu z'amama imicafu ishaka kuri 3 bijya bintu by'imiceri
biravamwo amakara ibititiri vy'ibigori biravamwo amakara ibishishwa vy'ibitoki biravamwo amakara ego bwabo rero gusa ahantu uca bigoranya ni hamwe honyene gukarboniza ariko usanga uvaye na muwaye do production ubu ugezeko guproduiza ucuraba ibintu imicafu ikorohera gutereta vyihuta ibiro vy'amakarakara biroshe gutereta gusumvya ibindi vyose puro moma mugabo tiretema yabijya vy'imintu vy'imiseye y'ibigazi tiretema yabijya vy'umuceri bijya vyose bivanga amakara cakera ego yes kumbure uramutuma tubona ibintu biduga ku munsi ego izo sanga nawe yaraduze izo sanga hirya yeje bo nubwo yoduga ntiyogera ku rugero rwajya igiti oya umugabo nyine babona yuko ari igihe bisaba nk'imicafu urabona twatanguye tuyironka abantu batarakanura neza twayironka kwa gusa nk'ahantu ugiye akavuga ati nkuriraho gabona umusa abonye ugumugenda bitora bijana hehe ariko rero naca n'ahantu kurera nkavuga uti ivangwa amakara basanga umufuko nk'umwe cyatangwa umufuko bahuma kuri gusa ayo maho uja kuri 5 zamfra amaho gihumbi ubarona bo mpa ibihumbi 3 kugira bawume bisigura yuko nabona amakara nayo nyine arige bisaba ko bugira nubwo ari igihumbi ubu natanguye ari amajana 7 bisigura ariko boratire yo kudeplasa ya makinga bitekera umva ni business uvuga uti none nkorere guhomba udakorera guhombosha abati n'umukiriya ndamusigira iki nanye sigari ngabo gusa yo kwajya y'igiti ko byogenda kose ajya amakara y'igiti nta kuntu ayazoziba gusubya y'igiti ntibishoboka kuko imicafu urumva siyo turangura ikirenga ke ntapfa ruguru imicafu hano sirahari ngabo biti ruguru ni ngombwa amakara abavuye ahantu kure gawe imicafu yo ahantu hose uri naturi imicafu ngahirunzo ego ni ikintu gikomeye cyane kumbure no vuga yuko abarundi benshi bakwiye kwijukira kubera ko uza gusanga uri kurakoresha amafaranga makenya ufate ku munsi ujanye n'amakara uno munsi ugiye usanga ukwezi guheze ukoresheje amakara 180. Oya nivyo bivana musanzwe amakara ku munsi bivana n'ivyo uteka kuntu habingana nko makarorero umuntu ateka restaurant oba nko munateka ibyo kurya byishane gose n'umuntu abateka muhira mu nzu iwe ateka muhira mu nzu iwe nk'ibyo kurya by'abana by'umwana we n'umugore nkaje wanje ko duteka dukoresha ku musikiro cyonyene c'igihumbi uko turi batatu gabo nk'umuntu awe abafise nk'umuryango munini atekera ashaka gukoresha nka 2 kilo uprise rero bisigura ko mu bisanzwe ukoresha amakara bivanye n'intuze n'ivyo ukora ariko mugabo gwisiga ihambaye nuko kuyogenda gose usanga uguma uri ukoresha no makara umusanga afara ukoresha ari makeya gusumvya ajya y'igiti niko rugero tuko umuntu yofatirako akarusho karaboneka yes ngaha nabonye izindi mbabura z'ubundi bwoko izimbabura zikoreshwa n'aya makara cyane bo izimbabura abona kuntu zimeze zimbabura isanzwe bazitaziganye igiti nabona kuntu zishapuye niziganye igiti urabona yuko ifise ndani akantu bacerekamo rimwe amakaro uteretsemwo amakaro urenza kuri aka kantu bisigura iki kwari wari ziganye igiti nubwo ugakuramo ikasigara yimereye kuko nyene igiti ucicana igiti aha musi isafuriya hejuru hajya kwiyinkwi nk'ubu rose inkwi zigaragara hajyo rose nk'ibiti inkwi cya gucana bisigura iki nayo iri mu bituma amakara novuga bo agwira niko novyita canke naho iziganye ibidukikije umva ziganye igiti ari igiti kica kigira iki kirokora ubuzima rero ini babaye twaziganye igiti no kwa amakara nayo nyene kwaya iraka neza cyane mpamvu naziza yuko abantu bazimenyereza ya iyo nayigwa ngahe iyi abona izitiro ambo kabiri nizinganya bureme ntibungana ikirindi kose kibona 220 nayo iyi ni 15 kwa nyine umva nyine umuntu aje cyane gose yari umukiriya cyo kugura turanegosia ego nti iyo zinyagiwe babanyisho zinyagiwe zitazimeneka oya indoro yose uko bimeze no nkantu twazikoreye zamaze nk'umwaka hafi ziriho abona kuntu ikomeye nimbabura ikomeye gose none ho urabona nubwo no kwicarako nimbabura nyene ikomeye gose urabona ufise ubukomezi uko yose no nta mvura yose isumbye ubukomezi biro visi yego yes but dusoze igihebe cyacu niyo kintu d'abord ushobora gusaba abaruka dukurikirana niyo kintu ushobora gusaba leta kumbure ngura ngo bashobora gufasha kubera ko ni ikintu kinini kandi ushobora kwagura yego mpereye kuco no saba leta bo abona ijambo nakazoza y'igihugu cifashe mu 2040 iteye imbere mu 2060 ujya bavijya harimwo ibintu byo gukingira ibyo kuvuga ngo ibidukikije cyo no saba leta yuko hakora ino migambi ijanye no gukingira ibidukikije dukora yo ishigikira cyane ko urabona
ko bigenda kose nimba dukora ikara mu micafu hariho igiti cociwe twadukingiye nabi rero twosaba leta yuko situakora kuri ubushikiranganje bw'ibidukikije kuko boza bitaho kumenya abantu dukora amakara mwene aya kugira baye ngombwa badushikire ko urabona yuko ko bigenda kose niturashika ku rugero twifuza aho bisi tukeneye uburyo bukimeze kumugoranye yego ama cyo saba badukurikirana kumbe mu mwanya abari ngasi tumugize gacha bujuma ndetse n'abari ruguru nabo cyo nosaba badukurikirana akora kwa abanyagihugu ana makara boyijukira kubera hajya bavuga mu kirundi bati uzimiye urazimbwa ntoguma uvuga widoga yuko amakara yabuze mu gisagara kandi hari amakara azimbutse wewe utaraza umenye rero ukayagerageza umaze kuyagerageza ukabona akarusho igihe usanga cya gihumbi wahora uvuga ngo nta makara gisuma ngo nguhishe usigaye uhisha hamwe ukacuvuga uti nakarusho kumva yuko hariho ingorane imwe ukemuye rero basaba yuko boyamenyera bagize amakenga bakaza tukabereka niba babibonye barazazo bakabibona babona zamo kabiri ngo butambajije n'izindi babanzo iziri kwa dusa tuzimenye ziturazimenyereye nuko rero yego yes kanda gushimire cyane gose hamana ndabashimiye yego ubwo utazakanima ko kumbure nimba ari umuntu ushobora kurondera ashaka aya makara kumbura aho ushaka yego bo ngagaje kwitozera mu gusozera kandi navuze ko izina nimvuye kuri Silipe hama bo na mu Kamenge nomero yiwanje ni 71 jana na 47 ubusa 86 ndayisubiramwo 71 jana na 47 ubusa 86 kandi kabe nomero na WhatsApp nyine niyo ushobora kuntorako biroroshe kumbure kumwe ashobora gutora yego murakoze yes ndazi mushoboye kuyibona amakari ngeresanze ameze imbabura deje yamaze guheza kwaka reka ngene ndamukije n'abasanzwe bakora nimuze tuganire gato nimuze muganire ngo tuganire gato kumbure nabo batubwire basanzwe bakoramo ingene bisanzwe bimeze yuko ngorane bahura navyo muri ngaha niho sawa yes ni sawa meze neza cyane rwose witwa gute Ipfako David uzungu uvuka ga David mu Rumonge uri munyarumonge nawe witwa gute jewe yitwa Niyongabo Fred usoze mukora ngaha anya mwemese kugira ngo abakonvenke kuza gukora muri no bintu ubona umengo ntibitahuri yaradutumye ko ashafatiye turi haje yantumye ko ndi mu Rumonge wumvise ntabwo rosanzwe uzirera aya ugishinga niho cyatumye utangura kubimenya ukibona wavyakiriye gute kwanza uvuga ati bino bikwe biraba nkibibona namenga yuko ndiko ndabona nk'indoto mugabo uko nagiye ndabikoramwo niko vyagiye biragenda neza nawe bitanguye rya jewe ngaha jene nahaje mu mwaka uheze nari nahaje nyene naje ntazi ico nje gukora ngeze ngaha nyene nsanga yes bino bintu mwabisanze gute mwasanze koko ari iki kintu ushobora guhanurira abandi bantu badukurikirana mu mwana n'abandi bantu nuko umuntu urana nka twebwe nk'abajene ari umuntu ushobora kuvuga ati ndakuzanye muri kano kazi urana ngiye kontu bise urabona n'impuzu ibi bitaburiya twambaye ngiye kontu bisa bambwiye ati ngo ukore kano kazi akavuga ati jewe sinushobora kugakora rero ico no bahanurira ni nkuko ubonye akazi kose ntiwacu kagayangwa aka kazi ngo ni kabi yego nkamagere musanze mutwara amakara kwamage mu zibanga icyo kintu ushobora guhanurira bakadukurikirana kugira ngo ushobore kwijukira aya makara bona ikintu umuntu yobahanura aya makara n'amakara yakaneza amakara ushoboye kugura nk'amakara y'igihumbi ahisha ibintu atari bike ibintu byinshi birashya ku makara y'igihumbi ikintu no bahanura boza bakaraba hubera bakaza bajana n'ibije bajana n'ibihe kugira ngo kumbure dushobore gukoresha ibintu bimeze neza cyane gose nane kintu ushobora guhimiriza abantu bose bakadukurikirana kugira ngo ushobore kujukira abandi bantu bava ni nkuko boyagura kuko amakara y'igihombo bana ntahisha ibiharage ayo nayo amakara y'igihombe arahisha ibiharage ugashirako imboga ukarika ugacumba ku mugoroba ugateka n'umuceri kandi akandi karusho umunyota wayo ni ifumbire burya n'umunyota wayo ni ifumbire yego ntacyo narinzi isikanda bashimire cyane yego ndabishimiye cyane nawe
sigutere nagaki wari wibagiye bo arakandi kantu nagenda shikirize abadukurikirana canke abazodukurikirana muri iki kiganiro mwatugirishije abantu benshi no makara barayitiranya n'amakara bavuga ngo ni kizuku ngo ibizuku oya ibizuku murabizi ni bya bindi bajyana n'ibintu bimba abasa amakara y'amimbano sanzwe yaba yotobora isafuri abafisi urube yaguyishe none mwabonye ko turacana kuntu yaka ebo nyine bisanzwe nyine hajya y'igiti rero ayasi kizuku ibyo bintu abantu baza babivuga babibwirana barabeshana yo ntabwo atore isafuriya nta bukebuke isafuriya no bukuziko mugenda muraba ari iriko gesafuriya maze imyaka 2 ikoreshwa kwa ya makara nyene gushika no musi nta kiremo kiriko nkiratoboka rero ntabwo amakara atobora isafuriya babivuga barabesha sivyo ego turagushimiye cyane naziko kuri bashoboye kukumva merci beaucoup muri musi makuru muradukurikirana ibibazo mashoboye kubona no rugendo ingera amakara asanzwe ameze kugira ngo kumbure umuntu asange ariko arakoresha amafaranga makenya nahandi hano rero nimero zo yamaze kwistanga amashobora kumwakura kumbure munashobora kugura amakara y'igihumbi ashobora guteka umunsi wose mu gihe amakara asanzwe ushobora gukoresha n'ibihumbi 4 bashobora gufungura neza yes kandi ndashimye cyane gose ndabutse kandi subscribe kuri channel yacu ndabashimye cyane gose